mwiriwe canke se mwaramutse umwe wese bivanye n'ahaherereye. Ni kuri Windora TV tunezerejwe no kongera kubana namwe. Nkuko vyama uyu munsi twashimye kongera kugaruka kugira ngo nkuko twari twabibasezeraniye yuko tuzoguma tubaha amakuru agezweho ku ntambara iri hagati ya Amerika na Israel bagwanya Iran. Uyu munsi rero twongeye kugarukana na wa mutimigwa wacu Nk'inzingabo Isaïe kugira ngo tubabwire amakuru ageze naho Abasesenguzi bwiwe bugeze. Isaïe woshobora kuramutsa abakunzi bacu. Abakunzi ba Windora TV turabaramukije cyane tunabashimira ko mwama muhari kugira ngo tubane mu kiganiro. Isaïe tudatevye rero reka tugushimire ubuheze waraje uradufasha kumenya bimwe ku ntambara iriko iraba. N'uyu munsi turongeye kwishimira gusangira nawe ubusesenguzi bwawe. Ikibazo ca mbere nifuza kubaza Isaïe, umuyobozi w'ikirenga mushasha yaratowe hirya yejo mu kanya gaheze gatoya cyane ahejeje gushikiriza ijambo. Mbega kubwayo nk'umusesenguzi wibaza ko ari kubera iki umuyobozi mushasha yatowe atari kariyerekana atari karaja ku mugaragaro? Murakoze cyane Drice kwico kibazo mubajije. Ico twomenyesha abakunzi abarundi abanyarwanda abantu mwese mwumva ikirundi bantu mukunda amakuru ya geopolitique nuko mu misi heze haratowe umukuru w'ikirenga Guide Supreme mushasha wa Iran wasubiriye ari Khamenei yishwe n'ibitero by'abanyamerika hamwe n'ibya Israel. Rero haratowe uwundi mu Ayatollah mushasha nawe akaba ari yari umuhungu wa Ayatollah Khamenei yapfuye reka dukoreshe yapfuye ko ibintu byayitavye Imana yarapfuye rero bakaba bamwita Mujtaba Khamenei nkuko na sewe yitwa Khamenei. Rero urabajije uti none ni kubera iki ataca habona ngo abantu bamubone ngo yerekane yego ni kubera yuko amakuru ahari nuko yakomeretse igihe abanyamerika bica se wiwe igihe batera amabombe ku nzu yarimo se wiwe nawe yarakomeretse gutyo arashobora kuba agwaye ariko ariho arahema niko amakuru avuga. Arashobora kuba agwaye mugabo navyo ntibiriko biratangazwa. None namba agwayeho kubera iki bitariko biratangazwa? Ni mu ntumbero yo kudaha inguvu abansi canke se abo bahanganye ni kubera iki? Murakoze cyane. Murazi yuko ari mu baronderwa kugira ngo bicwe kandi kuja kuri televiziyo agatanga ikiganiro byotuma bamurasirayo canke akagira n'izindi ngorane mu nzira. Rero kubera yuko ubu ari ahantu hari umutekano hizewe si byiza yuko yideplace, si byiza yuko aja habona. Rero yakoresheje mu buryo bwo kwandika peut-être mu minsi zatu azorungika audio canke bagende bamukamera hari mugabo ni mu ntumbero z'umutekano wiwe. Mu bisanzwe kutigaragaza kwiwe kutaja ahabona ni mu ntumbero ni kumvo z'umutekano. Isaïe rero hirya yejo Perezida w'Uburusiya Putin yaraganiriye na Perezida wa Amerika umwanya ushika ikiringo gishika isaha yose. Mbega wewe nk'umusesenguzi wibaza yuko bariko baraganira kiko bitatangajwe? Mbega wiyumvira yuko ivyo intambara hagati ya Iran na Amerika byoba biri mu byo bavuzeko? Cyane gose nibyo Trump yaratelefoniye Perezida Putin, umwubahwa Putin jewe ndamwita umwubahwa gose kuko ni mu Perezida aciye ubwenge cyane. Rero yaramuhamagaye aramuhamagara kubera yuko mwino minsi Trump amerewe nabi cyane mu bijanye n'iki kubera yuko intambara yatanguje ku gihugu ca Iran isa nuko yamugoye ntari karabona nirikiramworohera nkuko yaravye ntari karabona ingene iyi ntambara izohera n'ingene azoyisohoka na cyane ko amazi imisi atangaza amatangazo avuga ati twebwe intambara twarayihejeje, akavuga ati Iran baratsinzwe, akavuga ati nibamanika amaboko, ariko nta na kimwe Iran nabo ariko mu byukuri intumbero yatumye batera ntayo barashikako kandi nta n'ikimenyetso gihari ko bazohava bayishikako nkuko twabivuze mu kiganiro giheze
cyo mu minsi heze bavuze bari bashaka gukuraho ubutegetsi bwo muri Iran. Tuvuze ubutegetsi rero ntituba tuvuze umukuru w'igihugu Dress. Oya. Tuba Ni tuvuze system itwara. Ego. Twarabonye ko Iran itwawe mu buryo bwa Etat Islamique ni igihugu c'abisilamu. Rero bashaka gukuraho leta ya Kiislamu bashireho iyindi leta ihuje nuko bipfuza ibumvira bashobora gukorana bakayironka ko inyungu zose. Rero iyindi ngorane urumva kubera intambara iri kiramara igihe kirekire gusumba ico bari bategekanije. Ubu rero Amerika Trump ariko aratakaza icizere abanyamerika bari bamufitiye. Bisa nkuko rero mwino minsi atari karabona ingena zosohoka muri iyi ntambara. Ibyo rero byatumye ahamagara President Putin. Ibyo bayaze rero nawo bimenya ntibiratangazwa. Ibyo bayaze ntibiratangazwa ariko nakubajije wewe nk'umusesenguzi wiyumvira yuko ivyerekeye intambara ya Iran na Amerika byo babiri mu byo bavuganye. Ibyerekeranye n'intambara barabivuganye cyane gose kubera yuko Trump yifuza yuko Putin yomufasha ko Putin asanzwe ari inshuti y'abanya-Iran ko yomufasha kumvisha abanya-Iran ubugiye intambara yohera mu yandi majambo abanya-Iran. Twaravuze mu kiganiro giheze yuko bifuza yuko iyi ntambara yobi yanyuma. Abanya-Iran bo bashaka kubishira kiherezo babone yuko bidakunda. Byo kwama batera n'inshuro ya kane babarasa. Bavuga ati rero kuri iyi nshuro reka tugwana kanyuma abatsinda batsinde abatsindwa batsinde canke tubahe mu isanzwe ico Iran yipfuza. Kandi Iran yo igwana idatinya nuko bopfa naho bopfa bose bagahera. Mu bisanzwe ico Iran iri kiragwanira muri no minsi. Si ukuvuga ngo yotsinda Amerika nyene kayitsinda burundu kuko irakomeye ntiyobishika. Ariko Iran yipfuza yuko ikiguzi cy'intambara ku bantu bayiteye kiba kinini cyane ku buryo mu kuyitera abazoza bari yumvira kabiri. Ku buryo n'abantu dufata abanyamerika abanyagihugu basanzwe nabo kibashikago ikiguzi cy'intambara ku buryo rero ibyo rero bica bituma nk'umupresident twara nka Trump abanyagihugu baca bamutakariza icizere kandi urazi yuko himirije amatora y'abashinga amateka. Rero umugambwe wiwe ushobora kubigiriramwe ikibazo nubwo no mu byatumye atera intambara kwari kugira ngo arabe yuko ayo matora abo yatsinda. Tukiri muri ico kiganiro nyene tukiri kuri ico kiganiro ca Putin na Trump kubera turazi yuko Putin nawe hariho intambara yari mu hagati yiwe na Ukraine hagati y'Uburusiya na Ukraine n'ubu iriho ntayaratsinda. Kandi Trump novuga yuko ari mu bintu byatumye iyi ntambara igora Putin gutsinda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusangi ziri nyuma yo kuba urugamba Putin rutamworoheye ngo atsinde Ukraine vyoroshe. None kubera iki Putin ashobora kwemera kuja kuganira na Trump ntabishiremo inzigo? Uravuga uti kubera iki Putin yemera canke Uburusiya bwemera kuguma buvugana na Amerika bagashikirana yego bataburondera bakomeye mbere kuko umuntu akubujije gutsinda intambara wateguye intambara iba yatwaye ibintu byinshi ni risk kubera iki bemera bakavugana ku bisanzwe nkuko natanguye ndabivuga. President Putin w'Uburusiya ni umupresident azi ubwenge cyane. Ningira ndabereke inyungu. Mu bisanzwe intambara igwanirwa ahantu habiri. Hariho ku rugamba hajya barasanira amabombe hakabaho no muri ku rubuga rwa diplomasi. Sinzi kubitahura. Ndavyumva. Rero mu bisanzwe ino ntambara igituma Putin yemeye kuganiriza Trump no kugira agire ibintu nawe amufasha. Mu buryo bwa diplomasi nawe agira ibyo asaba kubijanye n'intambara yo muri Ukraine avuga ati wewe nimba ushaka yuko ndagufasha urabe hajya hano ko hava amahoro. Ati nawe rero muri Ukraine koruko mu yandi majambo no kuvuga ubu Trump asa mu guhamagara kuko twaramenye yuko ari Trump yahamagaye Putin niwe yamurondeye. Bisigure rero yuko ari andifikirite ari mu ngorane muri uyu mwanya Trump kuko ntabona neza ingene yosohoka mu intambara. Yarasabye Iran yuko bogira seserofe Iran yaranse ati twebwe
tuzogwana gushikaho mwemera yuko mutazongera kudutera naho ne mukabisinyira hariho n'ivyabona. Rero igituma Putin yemeye kuvugana na Trump no kugira ngo nawe agira icamwisabira ku bijanye n'intambara yo muri Ukraine, amubwira ati wewe rero nimba ushaka ko bigenda ukunda gufasha nawe gira ukunuko. Kandi rero ikindi nobabwira nuko ubu ibihano Uburusiya Amerika yari yafatiye Uburusiya ku bijanye n'igitoro yarabikuyeho. Amerika yarabikuyeho, Trump yatanguye koroha muri make. Trump yarabikuyeho, ivyo rero bica bituma Putin nawe abona yuko iyi ntambara ashobora guca ibyaza nawe ubundi musaruro ubundi mwimbu. Urakoze cyane. None ku bwawe aho uyu munsi intambara ya Iran na Amerika igeze, nuruhe ruhande ruriko ruratsinda? Nkuko narinda bikubwiye, twebwe ngaha nk'abasesenguzi ntabwo tuzavuga ngo urumva ngo je ngo bararashe ngo hapfa abantu, ubwo turaba faso mu buryo buri strategique. Yego, mu buryo bwagutse ni kihe kintu kiriko kiraba, ni bande bariko baratsinda, ni bande bariko barashika ku ntumbero yatumye batangutse urugamba cyangwa se intambara. Abanyamerika Abanyamerika n'Abanya-Israel n'Abanya-Israel batanguje intambara tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Mu ntumbero bavuze, kuko urazi hari n'ibyo bataba bavuze. Yego, bavuze yuko bifuza yuko bahindura uburyo Iran itwawemo, systeme y'ubutegetsi bwa Iran. Ikindi bavuze nuko bari bagiye kubuza Iran gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Ariko ikindi naco bavuze nuko bari bagiye gusenyura ubushobozi bwa Iran bwo gukora misile zishobora gushikira Israel. Murakoze cyane. Ndacakubwira rero. Yego. Hanyuma rero urabajije ati ni bande barimo barungukira? Ni bande mu bisanzwe nuruhe? Ni bande bariko baratsinda, ni bande bariko baratsinda? Mu bisanzwe uru ruhande mu bisanzwe yo tuvuze gutsinda hariho twe tumenyereye ngo umuntu yatsinzwe duharuye ngo yabuze benshi, ngo hapfuye benshi, ngo bamurashe kunuku, ngo basenye inzi nizi. Ibyo si byo twokwita gutsinda muri uyu mwanya. Jewe uko ndabibona nk'umusesenguzi, Iran iriko iratsinda. Wowe uvuga yuko ari Iran ari iriko iratsinda? Iran iriko iratsinda kubera ufatiye kuki? Iran iriko iratsinda kubera yuko mu bisanzwe turazi yuko Amerika muri kajya karere yari hafise inyungu nyinshi n'ibihugu bakorana byinshi, yahafise n'ibirindiro byinshi. Yego. Rero mu ivyo birindiro byinshi yari ifise, Iran imaze kubisenyura ku rugero runini. Ntabwo twovuga ama pourcentage cyangwa ngo yarabisenyuye 100%, ariko ubushobozi bwa Amerika bwo kugwana muri kajya karere Iran imaze kubusenyura ku rugero runini. Ibyo rero kandi dusubiye inyuma gato, Putin aca byungukiramwo. Gute? Gute? Kubera yuko igituma mu iganiro giheze wari wabajije uti none ni kubera iki Putin na Xi Jinping w'Ubushinwa batariko barafasha batatabaye mu buryo bufadika. Mu bisanzwe intambara n'umukino, mvuze ngo n'umukino kumbure ntibyumvikana neza kuko ari umukino hitana ubuzima bw'abantu. Ugaca ubyita ngo n'umukino umengo ntibyumvikana. Umengo urashinyagura. Ariko burya urugamba bari umukino. Rero Putin na Xi Jinping w'Uburusiya bararetse Trump kugira atere irya ntambara yishire mu bibazo. Nuvuga byari bigoye yuko Abarusiya n'Abashinwa bo kwitora ngo barase amaradar ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nko muri Qatar canke ari Dubai canke ari he, byari guteza ikibazo gikomeye. Mugubu ko bateye Iran muri anti-hamwe y'intambara. Kubera ko bateye Iran nabo baca muri Iran, mbega ubu rero baciye baca muri Iran kugira baronka kanyo ko gusenyura bya birindiro bahora biyumvira bibajya mu mutwe. Ubu rero bararonsa kanyo. Mu bisanzwe ni nabo bariko barosha Iran igumigwa. Bisanzwe iyo ntambara ntiriko yungukiramwe Iran gusa, ntitwovuga ko ari nayo yonyene iri kiratsinda. Nta nuwovuga ko ari nayo yonyene iri kiragwana, nuko atari yo yonyene iri kiratsinda. Rero ibyo rero
bica bituma nk'uwo dutangije ibihombo bike bifatika. Nk'abanyamerika baramaze guhomba amaradari ashika kure 3. Amaradari tuza amaradari na amaradari akomeye ayo bita ANC d'alerte na amaradari ashobora kubona mu birometero 5,000. Ni kuvuga rero nimba ayo maradari atagihari bisigura ko na za ndege zabo ziteye imbere F-35 nazo zidashobora gukora neza. Ibyo rero bica bituma ubushobozi bwa Amerika bwo gukora intambara muri kajya karere buhungabana. Bwagabanutse. Ikindi naco kurasa amaradari ya Amerika muri kajya karere ico bisigura bararashe radari yo muri Qatar, bararashe yo muri Bahrain, bararasa radari yari muri Arabie Saoudite n'izindi nyinshi. Rero ibyo bisigura yuko mu bisanzwe radari akazi kazo ziba zifise no kugira ngo zibone ibitero bije cyane bije mu bisanzwe kajya karere Amerika yari yagashize n'ibikoresho kugira ngo icunge umutekano wa Israel. Rero iyo izo radari ico zafasha no kubona Iran kirasa bakabibona hakiri kare kugira ngo baburire Israel. Ingaruka rero nuko ubu Israel sigaye ibona amamisire yashitse. Mu bisanzwe iyo misiri uyibonye ikiri kure bisigura yuko bugifisa akanya ko kubwira abantu baje mu kuzimu bijya bintu bimbye byo kunyegezamo. Mugabe iyo uyibonye atakanya gasigaye bisigura yuko niyagwa kwisiza guhitana abantu benshi. Rero iyo niyo ngorane ya mbere Israel rimwe yahombye kubera ko uburyo bwahora buyikingira ikirere bwahora buyiha amakuru Iran iriko irabumerera nabi mwino minsi. Ubushobozi bwabo bwo kuronka amakuru no kwikingira bwacitse intege. Ikindi gihombo abanyamerika bariko baragira ni gutakaza mu buryo bw'icizere abantu bari bafitiye Amerika ku isi muri rusange. Na Israel bari bazi ko ari igihugu cy'igihanganye mu bintu byo kwirinda mu kirere. Mugabo nimba Iran ahigejeje mu bisanzwe kugira ubone ko Israel iri mu kiragira ikibazo gikomeye mwino minsi nuko yashizeho ico bita censure. No kuvuga ko nta muntu numwe yemerewe gutangaza ibyononekaye mu gihugu. Bisigura yuko muri ico gihe ni byinshi ku buryo babitangaje ho bikibazo. Mu bisanzwe bariko barahomba, bariko barakubita, uruhande ruriko barakubitwa ni Israel na Amerika. Ataruko ntituvuze ko batsinzwe ariko turabye mu buryo bwagutse ibihombo bariko baragira materiel mu bikoresho n'ibintu bashobora gukongera bakagura. Mugabo ukuntu barimo baratakarizwa icizere nuvuga bijya bihugu uko twari turazi bijya bihugu kajya karere birimo Arabia Saoudite za Qatar za Kuwait za Bahrain bisanzwe bemeye ko Amerika hashira bijya birindiro yemeye yuko izobacungira umutekano kandi nabo bari bizeye ko ibishoboye, bari bizeye yuko ibishoboye, bari mu kuboko kwayo ataco bakora. Ubu rero ikibazo gihari sasa byayinaniye. Ubu nabo ntibabona neza ayo mahitamwe bakoze. Baravuga ati none ko twebwe twiyemeje wemeye kuzoducungira umutekano. Ikintu bariko barabona nuko Amerika mu bisanzwe yabagize ibikoresho byo kugira icunga umutekano wa Israel. Ubu rero nabo bavuga ati bariko bariyumvira ko amasezerano boyabandanya canke boyahagarika byose byadabanganye. Ubwo niko ruhombo novuga ko rukomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None bujayizayi ubiravye Trump aza gutera na Israel baza gutera Iran, boba baribaza vraiment yuko Iran izihagarara ko kwa runo gwego. Mu bisanzwe urumva hari ikibazo gihari. Mu bisanzwe imbere yuko intambara itangura inzego ziperereza za Sayura ziko bafise inzego zikomeye zishika kuri 17 inzego ziperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamubwiye yuko Iran ikomeye. Baranamubwira yuko atambigwanisha ruhonyanganda Iran barimo barakora. Haravuze yuko igituma Iran atabigwanisha ruhonyanganda yarimwe irakora ntuze ya Guide Supreme umurongozi wa ujyabishe yari yarasohoye itegeko rivuga uko batazokora ibigwanisho ruhonyanganda kubera ari haramu ntibyemewe na Islam, bitemewe n'idini. Rero nuvuga hari cizere yuko atabyo bigwanisho atabyo bafite nibyo bazokora
ariko rero ubu abamusubiriye bobo baravyemera bobo bazobikora rero ico n'ikindi gihombo gikomeye. Hanyuma rero ahubwo tubandanye tuvuge n'abariko barunguka. Ego nibihe bihugu ku bwawe nibihe bihugu biriko birahombera muri iyi ntambara nibihe biriko birayungukiramwo gute? Abandi bantu barimwo barahomba rero n'abanyaburayi. Uburayi muri rusange. Ibihugu by'Uburayi muri rusange birimo birahangayika kubera iki kibazo. Urazi yuko Trump na Israel bari bifuza yuko ibihugu byo bashigikira mu ntambara. Espagne irabarahira ati twe ntimukoresha ibirindiro byacu. Ubwongereza nabo bemera bagonanwa ariko ntibaremera neza Abafaransa. Bisanzwe ikintu kiboneka nuko batifuza yuko kajya karere kazamwe intambara ati kuki. Urazi ko bafatiye ibihano Uburusiya kuva buteye muri Ukraine mu 2022. Rero bamaze gufata mu bihano bafashe bafuze ko batazogura gaze na petrole by'Uburusiya. Kandi ibi nibyo byari bizimbutse. Ariko iyo ngingo bayifashe bishimirize yuko petrole bazoza barayikura muri kajya karere kariko karaberamwe intambara mu burasirazuba bwo hagati. Rero ikibazo gihari nuko hahora haca ibitoro haca na gaze Irani yarahugaye kuvuga ubu rero nta bitoro nta na gaze bafise ibyo ico bisigura urakizi. Yego ingaruka zirashika no kwisahani ibiciro bica biduga ku isoko nahi wacu nuko nyine ibiciro bica biduga ku isoko bya petrole ubu iri hafi gushikana $1 sase nkani ku kagunguru kandi yari iriko ku madolari 70 imbere uko intambara itangura munsi mbenga ya 70. Rero ibyo bisigura yuko ubuzima buca buzimba mu byo bihugu kandi kubera yuko atahandi hantu bibona byokura gazi na petrole muri uyu mwanya urumva ko igihombo kuri bo kirakomeye cyane. Iyo abona abandi bariko barahombera muri iyi ntambara Ubushinwa buriko burahombera muri no ntambara gute? Ubushinwa burimo burahomba muri iyi ntambara kubera yuko nibwo bwagura petrole ya Iran nka 90%. Rero kuba Iran kandi bugakoresha amahera yabwo amayuan. Rero kuba Iran itarimwe iratanga igitoro bisigura yuko ubu igitoro baja kugihiga handi kandi nta handi ubikurabira nta handi hari atari mu Burusiya. Rero ubu Burusiya nibwo buriko burunguka. Uburusiya rero mu yandi majambo Uburusiya buriko burungukira miyo ntambara mu gihe Ubushinwa n'ibihugu byo mu Burayi muri rusange byo biriko birahombera muri iyo ntambara. Biriko birayihomberamo cyane. Rero Moscow bariko baravyina kubera yuko petrole yaduze n'abari baranse kuyigura barimo barasaba yuko boyibaha. No kuvuga ubu rero ko Putin ari kadandaza neza kandi abanya-Irani nabo barimo baramukubitira abanyamerika. Umva karunguka gose kandi arashobora no gushiraho condition zimworohereza ku rugamba hagati yiwe na Ukraine bivanye nuko Amerika nayo Trump asa n'uwo mufise mu ntoki. Trump baramufise kuko avuga ati nanje ubu ndagufise. Urakoze cyane. Ikindi naco twovuga kuri iyi ntambara nuko mu bisanzwe burya tuba twumva ngo ni Iran iriko irarasa ariko n'Abarusiya hajya bari mwindani. Mu bisanzwe si Iran yonyene birikiragwana si yonyene birikirarasa. Gusa urumva ko ari ifisi idarapo kari iriko irarasa nka kujya twumva ati Ukraine rimwe rarasa Uburusiya. Niko rugamba ruhari officiellement mugabo nibisigura kari ivyo bihugu gusa biriko biragwana. Oya n'abantu bariko baragwana nibisigura karabo mw'ivyo bihugu bonyene. Oya rero iyi ntambara rero isa n'irimwe iragorana kubera yuko imwe irafata intumbero abayitanguje batigeze biyumvira. Ego biriko biragenda uko batari bavyiteze. Ikindi twovuga mu ijambo uno mwaya turamushasha yavuze yuko ahantu haca ibitoro de 3 dormuz hazoguma hafunze hazibiye gushika igihe bazofatira iyindi ngingo kumbura. Ikindi utundi tuntu dutwengeje twobabwira nuko Amerika yari yavuze ati amato ashaka kuhaca azobabwire babacungira umutekano. Ariko ejo baharasiye amata abiri ya sinibuka igihugu
kandi baratabaje abanyamerika babwira ati twe wapi ntitubishoboye muno mwanya. Mu bisanzwe Amerika iriko iratenguha ibihugu vyayizera ku bushobozi bwayo, bariko baratakarizwa icizere uko abantu babiyumvira, uko ibihugu uko isi yose yabatinya muri rusange, igitinyiro bari bafise kiriko kiratakara, cyakomeretse kandi cyane wanashaka. Rero ico Trump arimo ararondera bisanzwe ubu sinzi ko twobandanya aho intambara igeze muri uno mwanya, biriko biraba ibigezweho. Ego nico nagenda kubaze mu guheraheza na yahe makuru mashasha wo tubwira. Amakuru ya mbere mashasha ni ryo jambo rya ayatura mushasha, ico yasabye yavuze ati twe de 3 domuzi tubandanya tuyizibiye gushika igihe tuzobishakira, igihe bazosubira gufatira iyindi ngingo. Ikindi yavuze yasabye bijya bihugu by'ibibanyi Arabia Saudite timwemwe nimba mushaka tutabarasako nimwirukane ibirindiro by'abanyamerika, gutyo ntituzi mugabe igihe cyose bazoturasa baturutse iwanyu natwe tuzobarasa. Ikindi kintu twavuga muri iyi ntambara nuko ubu harimo Israel mu mizi hirya yeje yararashe muri Iran, irasa ku bitoro bituma muri Iran haba ikibazo cyuko haciye haba umwotsi mwinshi n'intuze nyanyinshi, impwemu zaho zirononekara. Ubu rero Iran nayo yavuze yuko igiye gutanguza intambara y'ibitoro, na yaciye nayo irasa ku bubiko bw'ibitoro bwa Israel. Ikindi nuko Israel kandi barashe kuri banki yo muri Iran, bisigura yuko abanya-Iran nabo baciye bavuga ati n'amabanki nayo natwe tugiye mu y'ubutunzi na ubu rero no kuvuga yuko amabanki yose kuvuga ko amabanki yo kwisi yamaze gushira imitahe muri bijya bihugu, ubigiye gukura y'imitahe yabo ikoreyo n'abakozi kuko nta umutekano waho ntiwizewe. Ibyo rero bisigura yuko bijya bihugu bica bigira ihungabana mu by'ubutunzi. Sinzi rero kubyumva naho ibintu bigeze. Intambara ubu igiye kuba iy'ubutunzi. Intambara mu bisanzwe bifise ibipande byinshi igwanigwamo. Rero ayo niyo makuru twaba turababwiye muri uno mwanya, kiretse nimba hari ikindi kibazo ufise ukabaho kibazo. Murakoze cyane Isaïe Nkinzi Ngabo, turabashimiye cyane ko mwemeye gutanga umwanya wanyu mugashikiriza ubusesanguzi bwanyu. Murakoze, turabashimiye twebwe nka Windora TV, kandi nizera ko n'abakunzi bacu babashimira cyane. Mwakoze namwe kubana natwe, turabasaba mudushigikire, mufyonde kuri subscribe, like na share. Murakoze.